Ligue des Champions banahita bakatisha itike direct ribatwara muri UEFA Champions League. Ndikwibaza gikurikira muri Manchester United nyuma yo kubura kino gikombe. Ndumwe Andri mu muhinga bw'ivyuma banze bankubitiye kariya kana kiriya capa abakinyi bari bafise ba Tottenham ndumwe bari bavuga inyuma Tottenham ariko 2025 n'umwaka wa mama malediction yose 2025 ngiye kuva oya mama malediction yose yaravuye. Crystal Palace, Newcastle, Harry Kane, Hengminson zinajimana erega Crystal Palace 2025 n'umwaka uheze après ça 26 ans badakora ku gikombe kuva babayeho. Newcastle amaze imyaka 71 mu gihe Crystal Palace bo kuva babaho equipe imaze imyaka 126. Tottenham bari gukoma muri 2008 bagiheruka 2008 hari imyaka 17. Uno mwaka w'inyoni mu gihugu cy'Ubwongereza agushora no kugira manage mu 2025 ndanahinduye itararenga nuri iryo ni jambo ry'Imana 2025 mu itega ibintu byose ko bishoboka narandrajogira mariage kuko ibintu byose bigaragara ngo ntibyari bishoboka 2025 biriko biraba ndakubujije ibintu byose bidashoboka ni gute jivyo wanje ntibishoboka ko nzogira mariage ahubwo ikintu gihari unamuze ugiye kuraba mu gihugu cy'Ubwongereza no mwaka w'inyoni ekipe zose zatwaye ibikombe amarogo yabo nibinyoni biguruka guza. Liverpool itwara Premier League, Crystal Palace inyangura FA, ugenda urabe Newcastle inyangura Karaba, urabe na Tottenham yarayitwaye Europa. no arnaka ngo na Betis yamaze guhindura rogo ishamwe inyoni kugira kugira igikombe cyo mu nama ibi aza twihute ikigurukana ku mugoroba ku munsi w'ejo Tottenham Hotspur Ange yarushije ko umugabo witwa Ruben Amorim hari amakosa twokagiriza Amorim yatumye atakaza igikombe. Ni nyuma yuko wanashaka umukinyi twagaro nacaka inishwe minota igana kuri 19 bigaragara ngo banateranya amajambo nyuma y'urukino n'uwitwa Ruben Amorim ati sinari nkwiye kuba umukinyi ukoresha kuri kano Kageni bandufasha abakinyi banatangwe mu kibuga kumbure tubaganire ko minota mike kuri tapis vert. Tottenham Hotspur basumbije ki Manchester United ko binagaragara ko Manchester United yakinye umupira batemwiza mu kenshi gashoboka ariko bikarangira igikombe n'umundi wakivuze ubwo si janja muri vuga ngo finale ni kinwa abwira twako iyo ndagaruka ko umugabo witwa Ruben Amorim nta n'ikintu kinini za kwanda muvuga ko numenyereza atametriza equipe warahejeje kumuvuga numenyereza atametriza equipe yiwe byoroshe ko equipe numenyereza maze kubona azari yansakimubona kabisa oya sinda muhanse nkimubona umuntu ashobora kumujudginga bivanye n'ibyo amaze kubana uvuga ngo agira gute agira ko Ruben Amorim ndagaruka kuri systeme kwaza equipe y'ikina na systeme ya defenseur batatu abakinyi batandatu hagati mu kibuga n'umwataka subije amaso inyuma sangariya equipe zose zikina umupira mvuze equipe zikina ni technique gusumba kuba mekanike cyangwa kuba cost ngani ibintu byabayemo umugabo witwa Xabi Alonso kwa Leverkusen ibintu byabayemo umugabo witwa Pep Guardiola kwa Manchester City ya uno mudufashe rero iyi equipe ugomba kwiba technique bivaye na systeme uri kurabakinisha ifise Bruno Fernandes ikagira Casemiro ifise rega Mason Mount ya Mason Mount na Bruno Fernandes stile ni imwe ifise Rasmus Hojlund yatatse la la ifise Nusair Mazraoui na Patrick Dorgu dufate akazi kaba katumwe Patrick Dorgu na Nusair Mazraoui fata akazi Patrick Dorgu yarikarakora Mazraoui arajyanye fata akazi umugabo azwi ku izina rya Casemiro ategerezwa kuba ari karakora muri no systeme nk'umukinyi agomba kuba bagendera ko mujya no gukasa ategerezwa kuba complete parki erega Bruno Fernandes n'umukinyi mwiza mugabo sumu technicien sinzi ko mubona ibi bintu umugabo yitwa Pep Guardiola byemvanta agatwara igikombe cya UEFA Champions League yafata umugabo yitwa Rodrigo Cascante umupira baropi arawukina arawurekipera akawutanga ni byiza mugabo technique acabwirike acamwakompanya ko umugabo yitwa John Stones erega no duheruka Stones ajyoshe dufate kwa Bayern Leverkusen Robert Endrich cyangwa umugabo yitwa Granit Xhaka uwo mupira barawuzikuka barawureceptiona neza barawutanga neza mugabo tereka ko umugabo yitwa Ezekiel Palacios urawo mupira kukinira nico gituma buriya Granit Xhaka ariko na Robert Endrich barabikinya nivyo birakunda mugabo uzora uburyo wa buri muri rya systeme giye Granit Xhaka ari complete par Ezekiel Palacios cyangwa Robert Endrich akomena Ezekiel Palacios cyangwa ongeye ko uyu kapiteni wa kera wa equipe ya Girona yitwa Indarya Raul Garcia
apana Raul Garcia yitwa Garcia akuri ndizina ni uyu yahoze ari kapiteni wa Girona yitwa bamaze kuba bagura muri Leverkusen rero bivuze ngo nimba duvize Casemiro Helma muri equipe zikina Casemiro no mu makinya tamwanya je bafise Casemiro n'umukinyi mwiza mu Casero de classe mondiale mugabo aho bakiniki ufashe Manchester United ikeneye Casemiro kubera kwisafaringa uhinduye equipe ikina Casemiro mutumye ku reception imipira kurekipera gukasa ni vyiza umwakompanyije Konde Bruno Fernandes quelle est la qualité ya Bruno Fernandes techniquement uramusi Manchester yategetswe gufata ni Casemiro zana umwana yitwa Kobe Maino technique baraza complete ivyo ushaka ko bakina baraza ko bavyumva erega tactique mumenyereza igomba kujana n'abakinya afise fata uyu Casemiro umwakompanye ko nka Aurelien Jani Chouameni muri system urabingere bakwica umupira barawukina none ariko cyo tugaruka no kubujya titirariza abakinyi biwe je mukinyi mwiza Manchester visi buryo ntogiranya n'undi ni Diogo Dalo none Dalo aricara kuri finale naho yo bavuye mu mvune naho yo bamaziga ameze gute Diogo Dalo akomeye kuri finale bakina batsinda batayikina akaroro ko Manchester azamufasha onana mwizamu Maguire Leniolo Luxo Casemiro Bruno Fernandes Dorgu na Mazlaoui Mason Mount Amadi Diallo na Rasmus Højlund univira equipe ya Amorim hemu kapiteni wa Girona yitwa Alex Garcia uitumva equipe ya Ange Vicario Van de Ven na Cristiano Romero Pedro Porro na Udogi nk'abantu nimba hari umudefenseur je nkunda Pap Matasar Yves Bissouma Richarlison Brendan Johnson Dominic Solanke nimba Vicario nogira ovete finale nogira Kurzewski finale ovete finale uko babivuga finale ntibayikina finale uza kuyitsinda nimba uvize umukinya avuye mu mvune ukavuga turashobora gushira beki hasi mugabo je mu kibuga mushiremwo nigo rukino rwanyu mugomba fata karorero Landry erega nta muntu numwe yarafise equipe irimo akajagari yononye buri kimwe cyose abakinyi yabishe nk'umugabo witwa Angelos Postecoglu mugabo Postecoglu ku munsi waje yarengeye bigiye bitandukanye byose avuga ngo Pap Matarsa nakujyamye ariko nkakwicarikana buri gikombe akorokana Pap Matarsa akorokana Bissouma none avuga ngo muri ya media ko mbuze beta umugabo yitwa Madison Ekazane Bentancur defense yiwe avuga ngo ibintu byaba Jadon Spence nabande yaramaze yagerageza ntibirimo ni Poro kuri kabiri ni Destiny Udogi kuri gatatu ni Van de Ven ni Romero mu busatirizi ikintu cyonyene icara rya Henderson nuko sono no munsi abantu barabona urwego rwiwe ni vera heze sona sangi ikibanza na Dominic Solanke aratangura sona gitangira Richarlison dukeneye energy sono no munsi Sezira hera yatwaye igikombe nawe nyiraza kuba Sezira ni mbara ba defenseur je nshobora kuba nkunda imikinire yabo n'umugabo witwa Cristiano Romero afise rigeri tayibwo bantarabona n'undi mu defenseur muri iyi generation hari niyo mu defenseur ambera afise rigeri tayibwo kandi ibintu vyo biri mu ubwenge nishaka n'amajambo make ukabona ngo Tottenham Hotspur ifise squad nziza gusumba Manchester uhereye mu igori noneho narangize ko akora Jugrero Vicario ni ntari genda urabe ufise Diogo Dalo undi akagira Poro ntimari mukwiye kuba mwakwicara hamwe umuntu afise Dalo ni Babalao mugabo ni gute wowe umumenyereza ushobora gufata equipe ije gukina final ugafata les éléments dangereux zigatangura kuri bande touche Amadi Diallo ninde muri Manchester United numukinyiki mu mupira w'amaguru Amadi Diallo ninde zero mugabo Leandro Garnacho yinjiye okaje ya mbere ni danger ku igori rya Tottenham okaje ya kabiri ni save tebwo ya Vicario ukabona ngo wabonye ko equipe ya Tottenham yagize ibibazo mu yinjira rya Leandro Garnacho yinjiye umugabo Joshua Zirkizi banatanya amajambo witwa Ruben Amorim mukambwe ati sinahuri ngene nubu ndabisubiye shobora gukira 19 minutes bigaragara ngo no kuvinose twari turimo muri Manchester n'umukinyi Mike nubu ndabisubiyemo karita mbere umumenyereza ukabumenyereza utunga umukenyi uzi ko ari mwiza visi Imana ariko utomudugiriza urwego uri zero ukabumenyereza uzi ko utunze umukenyi mwiza uzi icyo ashoboye mugabo urwego rwe rukuruka ukabutosubira kuruduza vamo ukabura umumenyereza utamediriza ibyo ugomba gukina en fonction y'abufise canke ugomba gusaba abawanye n'ibyo wowe wifuza raba urwego rw'umwana witwa Marc Bernard kwa Barcelona raba urwego rw'umwana witwa Marc Casado fata ibikombe n'ubushobozi wababonye mu cukombere no bwa Mayino ntibahura Mayino no mu Casero de classe mondiale mugabo no muzo mugabo yitwa Ben Amorim byaranse ko ategura Mayino uno muzo avise umuwinga avise equipe bagereranywa n'abana baramini ya mare Garnacho kazi imwe zibiri musaba igitsina erega Amadi Diallo kubuno musi ataraba decisive n'umupira azi Amadi Diallo mupira azi nivyo bashaka nivyo football ishaka nibihuye
Amade Diarra arazi umupira mugabo kandi yaranabuze no mumenyereza mutegura mugabo mumenyereza vyase ko ategura Diarra ni nawe yaryamye ko gusumba umwana afise ico ashobora gufasha equipe je nushobora kumbwira privilege imano ikosa si rya Diarra ikosa buri cy'umumenyereza abo mukinyi do mugabo namuze du privilege impano iyo mpano itagira ibikorwa hakaba no n'urafise ibikorwa vyinshi bisumba impano ariko nawe impano imurimwo jewe je préfère mane tware Leandro Garnacho maze kubona ushobora kumukinisha kundwi mu nkundiro dukoresha umwanya muto bivanye nuko dusaba tumene mu kanya tugira twakire Azad Amorim rero nyuma y'urukino ati nditeguye kuba nosoka muri equipe ya Manchester United atarukingorongoro na kimwe bantekereye ataco nishuje kuko kontra ya Ruben Amorim iravuga ngo mu gihe icyo nicyo cyose equipe ya Manchester yomwirukana sezo nako kontra bitararangira baramutekerera miliyoni 12 ku ruhande rwiwe ni miliyoni 8 batekerera staff technique yiwe bagendana muri Manchester United kuvuga 20 million imari gahunda nabonye zihomvya ama equipe n'ibintu byo kuvavanura n'amame n'aba equipe Amorim yavuze araheza amasezerano Amorim yavuze ngo mu gihe uburongozi bwa Manchester United wanashaka n'abafana bobona ko ari jewe umumenyereza nakwiriye kuba umumenyereza wa Manchester United ngo ndongore no equipe nk'umumenyereza niteguye kuyisohokamwo atakina na kimwe nishuje nk'umuntu w'umugabo nkabona kataje namaze nkasohoka nkagenda mugabo bivemeza gutyo mu gihe Manchester United bo ngingo yamaze kubifatwa aburi gikomba atakibura Ruben Amorim araguma ari umumenyereza wa Manchester United ni ikibazo ngo bazazana mu minota mike cyane mu nkunde dukoresha minota mike ko twadurasa tugira twakire nyuma yo kubura kino gikombe equipe irangije sezo iri ku mwanya wa 16 muri Premier League nta Ligue des Champions nta Europa nta Conference League nta gikombe nta na qualification y'igikombe cyose gikino Manchester United mu mwaka uza barakina n'ibisanzwe English Premier League kuko naho nyine Imana yatabaye Ipswich yakorotse kare amanota yo gukoroka iyo kuba batokoroka bakaba bayafise harakurikira iki muri equipe yitwa Manchester United y'umumenyereza Ruben Amorim iraja ku isoko bamuha umwanya ategura bafise Amorim nta kuntu hatahemukiye Manchester na Manchester United next season tubabone mu minota 2 gusa umugabo azwize ya Patrice Evra mu legende muri equipe ya Manchester United ku munsi w'ejo yarumbwiye ubutumwa ati ntibikunze konza mu gisagara ca Bilbao kuko ngiye ku maziko ya mushikanje yitavye Imana ariko gwanira mayo ya equipe ya Manchester United Rion Ferdinand nyuma rukina ati buri mumenyereza bakene stability agatuza akakora ivyiwe ameze neza ati rero muongera amahirwe yitwa Ruben Amorim nkuko n'abarongozi ku bice byinshi kujana bigaragara ngo Ruben Amorim acafitiye ucizere mugabo je kintu ngaruka ko niki reka Ruben Amorim areke ave ku iyo pressure mwakuza yo kumva ko yategura equipe mugabo Manchester muri Ligue des Champions c'est pas Brest iri muri Ligue des Champions equipe ikomeye igomba kubazwa niburi buri resultat nziza kuko uribuka igihe baheruka babaye abanyuma mu itsinda arimo Galatasaray arimo Copenhagen arimo Bayern Dominique rero reka je mfate Ruben Amorim sindaramwe vare wanashima kuba to umumenyereza mwiza mugabo umumenyereza ni cizere none kuno munsi Ruben Amorim nawe yose abakinyi kugira ngo yubake equipe ya Manchester ndavuga abakinyi batahura system ashaka gukina ubwo Manchester iraduha garanti ko mu bakinyi bose baheruka kwinjira hari abazosohoka Delight ni hacinjira Mazraoui ni hacinjira Garnacho umwana wa equipe Joshua Zirkizi ni hacinjira none Patrick Dorgu na Oje ndashobora gusohoka nivyo Patrick Dorgu ni hacinjira Luke Shaw arahari Tyler Maracia yaratsijwe umugabo yitwa Nosel Mazraoui arahari Diogo Dalot arahari bivuze ngo namuzusanga Manchester buriya tuvuze equipe zitunze abatama Manchester nirimo equipe Vicendro Nana niwe muntu mugomba kugenderako nturi bumwirukane ngo ugomba gukinisha Bayindiri abo novuga ngo Manchester ni buri rusore nabakinyi twako bakuze ba Evans n'umugabo witwa Lindelof dufate Victor Nelson Lindelof ndetse na Christian Eriksen peut-être Bruno Fernandes ati naho mwonyica hano ndahago ati ndava muri Manchester equipe ndambiwe Mason Mount arahari dufate ku bice 90 kwijana Manchester squad bafise bagomba ko ariyo bazo bafise none uraja ku isoko gigura nigurisha uri Ruben Amorim mugiye kurunda abakinyi bangahe iyi squad rongeramo abakinyi batanu baje ko batitirere equipe zo ibayeho gute ayo namakenga ya mbere mbona bivuze ngo nimba ivyo Ruben Amorim agomba gukina abona ko bidahwanye n'abakinyi afise kandi akabona ko niyaje ku isoko gigura nigurisha bisaba gusambura Manchester kubaka nshasha ibi n'ubundi biramutwara imyaka itari munsi y'ibiri Chan Ruben Amorim agomba kurorasha nyuma yo guhabwa aya mahirwe akawumenyereza ataguma ku bintu vyiwe ahindura Manchester muri defense ya 3
mediane ya bane n'abakinnyi babiri bakikuje udafise abaratero bitwa yuko bari beaucoup plus offensive gusumba kuko Dorgu ni mwiza mugabo Dorgu ni mu defenseur gusumba ko mu offensive umugabo yitwa Nusair Mazraoui ni mwiza defense muri iriya system ari hakira Mazraoui Daro ni mwiza gusumba Mazraoui kuko Daro arasatira Daro atanga amasantre Daro aratsinda Daro ari beaucoup plus offensive none ugaje ufata muri iriya system ugaje tanguzayo Mount ari kumwe na Bruno Fernandes wicaritse Garnacho rero ndabona ngo umenyereza hari preve nyinshi yanyeretse janyeretse ko capacité y'umumenyereza akomeye agomba gufata ingingo bivanye n'uburemere bwa equipe afise twa Manchester United ntayo erega niki kibazo nabonye kuno mugabo yitwa Enzo Maresca kwa Chelsea uratwereka ushobora kuba equipe nziza iri competitive mugabo decision rero z'umumenyereza magra umumenyereza datsinda match nkuru umumenyereza ura marasezo ufise equipe ya 11 beza na backup beza utotsinda Arsenal utotsinda Liverpool utotsinda Tottenham utotsinda Manchester United umenyereza mukuru nka Enzo Maresca uri kuraduga ufise iyo squad niki n'ibindi bigiye bitandukanye nizigwaye ukabutozitsinda rero nayo makenga James Ruben Amorim ibyo azokora byose akazura Manchester bivaye n'icizere yahawe ndayibona nk'igitangaza ariko kandi birashoboka mu gihe babaye ibintu bibiri Manchester barakubura abo badashaka cyangwa badafitinga muri system yiwe azana ababona bafitinga muri system yikine cyangwa mu gihe yoba afashe decision kuvuga ngo reka mpindure system nkine system iwanye n'abakinyi Manchester United ifise mu gihe bitwa bikunze kikubura naho je mbona ibintu bya Manchester bihagaze Alandre kuri Ange Postecoglu equipe ya Tottenham Hotspur bigaragara ngo Daniel Levy president w'ino equipe we rero amaze kudesida avuga ati utagitwara urasohoka muri equipe ya Manchester United nako ya Tottenham Hotspur ariko bigaragara ngo isezerano ryashitse nyuma y'umwaka wa kabiri igikombe gikaragitahukanye kandi agarukanye equipe ya Manchester United nyuma y'imyaka 10 itazo gutahukana igikombe ikamanga icyo cyose igatutera mu nziza mbere ya Barcelona muri Europa mu myaka 10 irangiye Barcelona bayikinye bakayibura Ange erega bana twayigira gatatu muri Europa League Madrid ifise bibiri Ange Postecoglu n'umundi n'umumenyereza wo kwirukana muri equipe ya Tottenham Hotspur cyangwa nyuma yo gutanga igikombe hari izindi details zigomba gukonta uyu mugabo akaba yogoma muri equipe ya Tottenham Hotspur akongerwa yandi machance nubwo bigaragara ngo saison yiwe muri English Premier League yabaye mbi mugabo finally product ziwe zitanze umusaruro ni umugabo yitwa Angelos vy'igikombe cya kabiri gikomeye ku mugabane umugabo yitwa Angelos Postecoglu muri equipe ya Tottenham Hotspur ayimazemo imyaka igera kuri 2 yari yarabasezeranije mu mwaka urangiye batsindwa na equipe ya Arsenal akaragara bo something aragatwara akantu batsindwa na equipe ya Arsenal mu mwaka urangiye bakeza aragatwara hari muri FA Cup Arsenal basezerera aza kubamenyesha ati mu mwaka wanje wa mbere burya nimwe mwitega ibintu atari ka promise you mwaka ugira kabiri ikombe ndavyegeranya yanaje no kuba imbere yuko rukino ruze kuba rutangura abanyamakuru babwiye ati jewe mu mwaka wanje ugira kabiri buri gihe namantwara ibikombe kandi yaje kuba bishikako mugabo Angelos Postecoglu yakorewe recruitment zitigeze gukorerwa ba Pochettino yakorewe recruitment zitigeze gukorerwa Mourinho zitigeze gukorerwa Conte wibuke Mourinho ava muri equipe ya nako Conte ava muri equipe ya Tottenham Hotspur mu vyamwirukanye naco kirimwe ataruko yatarashoboye mugabo Angelos Postecoglu yaraguriwe abakinyi uno muzi urazo karaba jewe nakuze kuba mvuga niyo equipe ya mbere ifise defense nziza ku mugabane mu gihugu cy'Ubwongereza none Liverpool twaye igikombe ifise Van Dijk n'umugabo yitwa Ibrahima Konate na Robertson na Trent bikaca bikunanira kuresista imbere ya equipe agiye atandukanye ufise Kuti na Van de Ven bameze neza uno muzi Van de Ven je ndamufata kuri niveau yo hejuru mbwa dafise profile nkiya Konate bivanye n'ama equipe bakinira mugabe icasho Hussein ashobora kwasubira mwitsa ibaze kwama uzi kuzokinisha akakana kitwa gute Kakamin Kera undi afise Jogler mu Vicario bon sinja kugereranya Liverpool na Tottenham mugabo ubwiza bw'abakinyi ba Tottenham bwaramwemerera nimiburi buri kuba muri zine za mbere muri iyi Premier League igwaye yino saison General nchangaruka ngavuga ngo Angelos Postecoglu watwara igikombe warekaragaze gusohoka muri equipe ya Tottenham nimba bafise ambition yahawe abakinyi mugaracho yabamajije jewe nashaka sindi buvyite ngo iki aya namahigwe kuba twa Europa League kuko Manchester yabisezeranye bon ibintu vyiza kubisezerana izi ni promise abantu kandi promise ushobora guha abantu uzi kuzozishikako ni kintu ubona ugomba kugikura mugabo Angelos Postecoglu niyo nazogikura yakoze recruitment nziza abakinyi beza izi no mu mwaka heze yari yarazikoze
nta mukinyi mushasha yazanye matari Dominic Solanke abandi bose yarabasanga ariko uno mwaka nivyo ndagiriza amakosa Ange ariko kandi imvune zaramukozeko mugabo Ange na squad equipe ya Tottenham ifize ninge nabarinya harageze ko ava muri equipe ya Tottenham KDS waruwe ko asotse atanze gikombe mbese ava muri equipe ya Tottenham hazendi biva na exigence za Tottenham riga Tottenham si Manchester oya si Manchester Tottenham ni Aston Villa yana ko bari kintu mbona muzi Aston Villa yo tunga Unai wowe ugatunga Ange Tottenham yirukana umenyereza ryari niho mchangaro kore nka kuba qualification Ligue des Champions none mugihe utotwara igikombe cyitwa yuko kiri kuri niveau yawe kuko sinigera nibaza ko Tottenham yagiye ku isoko gigura n'igurisha irondera Ligue des Champions sinibaza ko Tottenham yagiye ku isoko gigura n'igurisha irondera Premier League Spurs iratwaye Europa League izoza muri Champions League cyane mugabo Spurs kandi yaduha garantie ku mwaka iza kizogwanira mugabo Spurs imagine ça iyo aba Europa League itabaho Spurs mu kibanza c'17 Angel guca sigurira abandi agomba kuba mu nzira yose ituma yoronka Ligue des Champions akayicamo ibaza je ikibazo cyo ngaruka kubaza iyo aba Europa League itabaho qualification ya Champions League ukaca wisangura mu kibanza c'17 muri Premier League yategerezwa gutangura guca si iyo aba Europa League itabaho na munsi reka nagwa karora kukintu cuma menyereza yitwa Ange wosigurira impamvu Matar Sara mu backup iyo aba Europa League itabaho ariko iyo ni gato niko namuha iyo aba Europa League itabaho bisigura ngo ikibanza baronse mwaka uheze naco cyari kuba kivuze bisigura ngo bari gutangura ino saison ataco bakini bazi ngo twebwe uko bakinyi finale bazi ngo ntahandi mahigwe dufise ni nako bari gutangura le seul moyen yo kwikarifia muri Champions League no kuronka qualification bivuye muri Premier League heureusement ko umugabo yitwa Daniel Levy nawe yamaze kuba deguta kavuga ati wagitwara wakibura ariko ashobora urasohoka atindukiza ku ijambo ku bwanje zicu ikintu je bamaze kuba nshimira umugabo yitwa Angelo Postecoglu nta kiravuga gushika muri kano kanya nta kiravuga Angelo aguma abakiravuga ijambo uno musi tugendera ku ijambo dufise muri kano kanya Manchester muri London bariko barakora parade berekana igikombe cyabo batahukanye nyuma y'imyaka 10 none Poche ntiyadugije baderari nabandi akabagira ibihangange none musi projet we yageze tugomba kwemera ijambo dufise gusumba iryo twokwitera ijambo dufise rivuga ngo ugomba gusohoka gusa bari titre nana sohoka Tottenham batwaye ibikombe Poche narimwo nana sohoka jewe ico nemera kandi nana sohoka nibo bahaye n'igikombe rega gikuru nana sohoka ico nemera Angelo Postecoglu adusigiye equipe ya Tottenham ijo kubitanga rega sohoka uri wo mwanya wo kuyubaka wo bigatwara na Ligue des Champions aradusigiye equipe nuko mu nkundire wabura ya muri Europa League ifisemwe abakinyi baranze umwaka bagera kuri 4 umugabo witwa Vicario mu igori muri 11 beza baranze Europa League hari umugabo witwa Vicario wa mbere wewe yaranze Europa League umukinyi mwiza wa Europa League ni Kuti ni Cristiano Romero ugiye kuri Vicario ari mu igori MVP yabaye mu dimanche kuri finale yanabaye umukinyi yaranze Europa League yose muri rusange kakomeye umugabo witwa Vicario mu igori Pedro Porro kuri kabiri unya Vicario nawe yatanze igikombe mu urumva igikombe bagihawe na Van de Ven reka akabekaraga ako seria save ya Luke Shaw kuri ira mutwe ugiye Vicario yakoze abakinyi Manchester ariko n'abafise bada none Real Madrid none Barcelona bari mu biki Manchester Vision Casemiro na Fernandes ari Maguire narimo bahagaze gutya ni bane batatu Vicario mu igori mu mutima wa defense umugabo yitwa Robin Koch wa Eintracht Frankfurt ari kumwe na Christian Romero Pedro Porro kuri kabiri kuri gatatu umugabo yitwa gute amazina yahariye muri biriya bihugu vyo kwa Eriksen ko bigoye gusoma inde yewe yitwa Jorkan kuri gatatu wa Bodo Glimt ari kumwe n'umugabo yitwa Berg wa Bodo Glimt nyene hagati mu kibuga na Bruno Miguel Fernandes na Casemiro ibubamfu Nico Williams iburyo Ryan Cherki wariyo Dominic Solanke bana ba Tottenham Hotspur none equipe yagitwaye nuko meza 2:43 mu nama ya Chelsea mu kanya gato minota dusigaranye 17